baramufashe abatana impuzu imwe yari yambaye, arahunga aramenya nkuko Imana yamuremye. Mbega uwo ninde? Abarundi barayamaze ngo uwo ntazi se nzi nyina. Ngaha ahavuye uwo mugani. Kandi twarababwiye ko abarundi b'u Burundi ari abantu b'igihugu kidasanzwe, na cane cane mu vy'ukwemera. Kandi murazi ko n'iterambere rica ryinjirira aho nyene. Gumana natwe tuganire kuri ivyo. Kandi kuri wewe utarafyonda sabone canke subscribe, iki ni igihe cawe co kubikora kugira ngo uko dushizeho video uzobe mu bambere mu kuyibona. Raba ngaho musi ya video urabona ahantu handitse ijambo ngo sabone canke subscribe mu mabara yirabura. Yifyondeko rimwe gusa ucubona haje agakengeri canke akazogera. Nako ugafyondako rimwe niwabona kavivuwe aho uzoba uhejeje kwiyandikisha. Uko dushizeho video uzoza urayibona mu bambere, kandi Imana iraguhezagira kuko uzoba ukwije ubutumwa heshi hashoboka. Uce ugira na jeme ufyonde kugo urwo rukumu ruraba hejuru ruri ngaho nyene musi ya video, ugafyondeko rimwe gusa. Bishobotse ugire na partage video uyisangize n'abandi bantu ufise mu magroupe. Ikindi twobasaba no kwandika komantere, kuko ivyo vyose ndababwiye biri mu vyo YouTube iraba kugira ngo irushirize gukwiragiza ubu butumwa ku bandi bantu benshi bo mu mihingo yose y'isi. Nuko rero twagomba dushishikare bavandimwe nshuti zacu mudukurikirana kuri runo rubuga rwa Sabanerwa TV. Murazi ko Yesu yari afise intumwa 12, abo benshi dukunda kwita ngo n'abigishwa 12, ariko muri rusangi tuba tubivuze nabi. Uko biri nuku, abo 12 bitwa intumwa. Hanyuma muribuka ko Yesu yigeze gutoranya abandi 70, abo nabo abatuma ari 2 ni ukuvuga groupe 35 zigizwe n'abantu 2. Abo yarabatumye kuvuga ubutumwa no gusenda abadayimoni. Bose uko ari 70 bagaruka bashima Imana, baramubwira bati mwigisha, nimwe mu bizatwumviye mw'izina ryawe. Yesu nawe arababwira ati ntimunezerwe nuko imwe mu bizabumviye, yamara munezezwe nuko amazina yanyu yanditse mu gitabo c'ubugingo. Twagomba rero kubibutsa ko abo 70 nibo bitwa abigishwa, barya 12 bitwa intumwa. Hariho n'undi muce ugira gatatu w'ishengero ryinshi cane ryama rikurikira Yesu ko bukeye uko bwije. Uyu mugabo rero tubona yanditse igitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko canditswe na Mariko, ari muri iyo migwi 2. Ashobora kuba ari muri abo 70 canke akaba muri abo benshi bama inyuma ya Yesu imisi yose. Ico tuzi gusa, tuzi nyina wiwe, ariko se wiwe ntitumuzi. Gusa yaba i Yerusalemu. Uwo Mariko mubona izina ryiwe yitwa Yohana, bamutazira Mariko. Kandi murazi ko agatazirano ariko gakura cane kagakuza n'umuntu. Uwo muntu rero acaguma yitwa iryo zina Mariko kuko ari ry'abantu bari baramenyereye. Mbega muribuka igihe Petero yava mw'ibohero abohowe n'umumarayika?
igihe yari acunzwe n'abasoda 16 baza baramukurakuranwa ko ari bane uko amasaha bari bavuganye yarari. Umumarayika araza nijoro amukura mwabo basoda bari bamucunze uko ari bane ntibigera barabukwa. Amuvana ngaho, yaraje amukoma mu rubavu, iminyororo yari imuboshe iradohoka, aramubwira ati Petero vyuka, kenyera kandi wambara inkweto zawe unkurikire tugende. Nuko aramujana agera no kw'irembo, aho baca hose inzugi ziyugurura bataranazishikira. Amusiga ngaho kw'irembo, Petero aca abona umenge yariko ararota, ariko ahamaze umwanya aca arabona koko ko Imana yarungitse umumarayika wayo kumukura mw'ibohero. Mwibuke ko bwaca Herode amwica. Muribuka neza ahantu Petero yaciye aja akomanga ku rugi, umukobwa yitwa Rode aja kumviriza uwukomanze. Nagomba rero ndabibutse ko aho hantu bariko barasengera, aho hantu Petero yagiye gukomanga hari kwa nyina wa Mariko. Uyu twariko turababwira yanditse igitabo c'ubutumwa bwiza. Mariko yaba ngaho nyene, nyina wiwe yari uwo nyene, aho nyene hari i Yerusalemu. Aho rero yaciye aja niho kwa nyina wa Mariko ariwe Yohana. Harya muri irya nzu kwa nyina wa Mariko mbere yitwa Mariya. Uwo Mariya benshi bakeka ko yoba ari wa mugore Yesu yasendamwo abadayimoni benshi cane. Umwe Yesu yaharira ivyaha vyinshi, mbere bavuga ko yoba yari muri bamwe bitwa abamaraya bicuruza. Yamara amaze kwakira umwami Yesu arahinduka, aca aba uwo mu bigishwa canke se uwo mw'ishengero ryama inyuma ya Yesu. Uwo rero Mariya yari afise umuhungu ariwe wuwu twumvise, ariwe wuwu Mariko. Rero ise wiwe ntiyarazwi. Ivyo turabisoma ngaho mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 12 ku murongo wa 12 nyene, ndetse no mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 12 ku murongo wa 25. Rero benshi biyumvira ko icatumye se wa Mariko atamenyekana ari uko nyina wiwe ico gihe yakora ico gikorwa kigayitse cy'ubumaraya. Murazi ko murazi ko bene ico kintu gikunda gushikira abantu benshi bakora ivyo bintu bigayitse, bigatuma rero bashobora kwibaruka abana batagira hatazwi base. Na se wa Mariko rero nuko vyagenze, ariko base ntibamenyekana. Na Mariko nuko se wiwe ntiyamenyekanye. Mariko yisanze atazi se wiwe. Ariko ikinezereye cane nuko nyina amaze gukizwa akareka izo ngeso mbi, yaciye yiyegurira Imana hamwe n'abana biwe bose. Ivyo rero vyatumye uwo muhungu wiwe Mariko ariwe Yohana abana na Yesu aho Yesu yarari hose. Mwibuke ijambo ry'Imana riri muri Mariko igice 14 ku murongo wa 51 havuga ngo, kandi umuhungu umwe w'umusore amuja inyuma yikubiye kw'impuzu imwe gusa,
baramufata abatana impuzu ahunga amenya. Uwo musore rero biravugwa ko yari Mariko. Ni muri ca gihe baza gufata Yesu i Getsemane bamujanye. Uyu rero Mariko ntako atagira yumva ko yokwemera agapfana na Yesu. Yaragerageje gukurikira ngo yikubiye kumutamana, nuko ngo baca baraja kumufata kugira ngo nawe baze kumwica. Kubw'ubwoba rero ngo aca batana iyo mpuzu imwe gusa yari yambaye, arahunga ahunga amenya. Uwo musore rero biravugwa ko yari Mariko. Kubw'urukundo yakunda Yesu yari yipfuje kumugwa inyuma, ariko kubw'ubwoba birangira abiyatse ariruka arahunga. Rero ntivyahereye ngaho, kuko uwo Mariko niwe yajanye na Pawulo mbere na Barunaba mwivugabutumwa. Muri rwa rugendo rwabo bagira ubwa mbere rw'ivugabutumwa, ibyo urabisoma mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa 12 ku murongo wa 25. Bageze i Peruga i Pamfiliya, Mariko asubira i Yerusalemu. Sinzi ivyo yari yibagiye canke se ivyari bitumye yihuta gutaha, ariko yaramaze amezi menshi agendana nabo abakorera, kuko yari umujenama wabo muri ico gikorwa c'ivugabutumwa. Mu rugendo rwabo rugira kabiri bagomba basubire kuja kuvuga ubutumwa, kandi ngo bagende bace aho bari baravuze ubutumwa bwa mbere baraba uko ishengero rimerewe. Ico gihe Barunaba ashaka ko n'ubundi bajana na Mariko, ariko Pawulo aranka ati sinjana n'uwadutaye i Pamfiliya ca gihe. Uwo mwanya haca havyuka imitongano, haca haba gutandukana bapfuye Mariko. Barunaba acajana na Mariko, Pawulo nawe acatoranya uwitwa Sila abariwe bajana. Murumva bene data ko aho hari habayemwo imico ibiri. Urugendo rwari rumwe, ariko baca bagira inzira zibiri. Barunaba ajana na Mariko, Pawulo nawe ajana n'uwitwa Sila. Ariko Imana ishimwe, barongeye barabisubiramwo, bariyunga baritunganya, amatati arahera. Mariko bongera kumwiyumvamwo bose. Ese icompa ico kintu kikaba arico gikorera mu bungere b'amashengero bo mu Burundi, kugira ngo bareke gupfa Mariko, ariko bayage neza ingene Mariko yobagirira ikimazi bompi. Ivyo turabisoma mu Bakorosayi igice 4 ku murongo wa 10, no mu vyakozwe n'intumwa igice 13 ku murongo wa 5, no mu cete ca kabiri ca Timoteyo igice ca 4 ku murongo wa 11. Aho hantu urabona neza ingene Pawulo umwe yari yaranse Mariko, ngo yarasigaye abwira Timoteyo ati yewe Timoteyo, niwagaruka uzuhitane Mariko umunzanire, kuko amfitiye ikimazi muri vyinshi, amfitiye ikimazi kinini mu gikorwa canje. Urumva Pawulo umwe yari yararetse Mariko, yarasigaye amwiyumvamwo. Ico nico cyari gikwiriye mu bakozi b'Imana, ico nico cyari gikwiriye mu bavuga butumwa, ko ico nyene cabatandukanya, ahubwo cyari gikwiye kubabera umugozi w'urukundo, kugira ngo igikorwa c'Imana gishishikare gutera kija imbere mu kurondera intama z'Imana, kuko arizo Yesu yadutumye. Muribuka neza mu kigwa caheruka
ko Yesu twababwiye ingene Yesu yavuze ngo abakomeye ntaco bagombera umuvuzi, yamara abagwaye nibo baba mugomba. Ati jewe sinaje kurondera abakomeye, sinaje kurondera abagororotsi, yamara naje kurondera abanyavyaha. Ni naco gituma mubona ahantu henshi Yesu yagendera, kenshi yagendera mu ngo z'abapagani. Haba harya kwa Matayo mu bapagani, kwa Zakayo mu bapagani, kurya mugore yaririye ku birenge vyiwe agahanaguza umushatsi, abapagani. Kwa Mariya na Marita naho nyene yari yabagendeye, bari abantu bagendera mu ngeso mbi, yamara barahinduka. Aho Yesu yagendera ibintu vyaca bihinduka, bakaba abantu beza. Mwibuka i Galilaya hariya i Kana, Yesu yarahageze, ivyo bari babuze baca barabironka, kuko Yesu ahageze ibintu birahinduka. Haleluya! Ico rero nico cari gikwiye. Usomye ukaraba, Yesu yama yiyegereza abanyavyaha, mbere yababa hafi bagasangira. Vyarageze naho baza baramutuka ngo n'umunoho wa vino, ngo n'umukunzi wa vino, ngo akunda ivyarya. Kuko yaragerageza uburyo bwose yiyegereza umupagani, urya nyene umengo yaraciwe, urya abandi banena ngo nimborerwa, n'umusambanyi, n'umurozi, n'umusuma. Urya Yesu niwe yiyegereza akamugira umugenzi kugira ngo amurokore, amukure mw'ivyo bintu. Yamara uyu munsi uravye neza ubona umengo biriko biranyurana nuko Yesu yakora. Yamara twari dukwiye kwigiraho nyene. Murabe na ca gisuma co ku musaraba, Yesu yaraciyegereje arakibwira ati ndakubwira ukuri, mu kanya gatoya urabana nanje muri paradizo. Kuko ico Yesu nico cari camuzanye, kwiyegereza abanyavyaha ntabate. Yari yaranavuze ngo sinzohohosha irenga rivunitse, n'urumuri ruyenga sinzoruzimya. Uwo ni Yesu rero, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Uwo ni Yesu, incuti y'abanyavyaha. Aragerageza uburyo bwose abarondera kugira ngo abiyegereze. Yaremera agatukwa, bakamutuka ko ari incuti ya Yerezeburi, ko ari umukuru w'abadayimoni, kuko yamagendera ahantu nyene hari abo bantu kugira ngo abarokore, abakure mw'ivyo vyaha. Imana idufashe cane. Namwe mwiyumviriye icatumye uyu Mariko hatamenyekana se wiwe, ngira ngo muca muvyumva namwe muri abantu bakuze. Umuntu avyaye umwana ise wiwe ntamenyekane, uca wumva ko uwo muntu aba ari umuntu yageze ku rundi rwego mu buryo bwo gushurashura. Ariko aho nyene Yesu niho yaca yinjirira mw'izo ngo zibuze amahoro, mw'abo bantu bagowe, mw'abo bantu nyene atawubaha nigwere. Aho Yesu niho yaca yinjirira. Muribuka wa mugore yaganira na Yesu kw'iriba kwa Yakobo, aramubwira ati mpase amazi yo kunwa. Uwo mugore aramubwira ati ntivyokunda, we ndabona kuri umuyuda, kandi abayuda n'abasamariya ntiducana uwaka, sinshobora kuguha amazi. Kandi mwibuke neza uwo mugore ko yari umumaraya, yari afise abagabo 5 yamana nabo buri misi. Ariko Yesu abo nyene nibo bari baramuzanye. Nico catumye n'abigishwa ngo bavuye mu gisagara gusuma, ngo baraje babonye Yesu ari kumwe n'uwo mugore, birabatangaza. Ati mbega ni kuki ari kumwe n'urya mugore? Mbega bariko baravuga niki? Yesu arababwira ati ntimwari muzi icanzanye niki nyene. Icanzanye, inyota nari mfise niyo kugira ndokore uyu muntu. None nguyu arakize, arihannye, aravuze ivyaha vyiwe vyose, mbere aciye abo muvuga butumwa mu gisagara. Agiye kubwira abantu ivyo yakoze vyose, agiye kubwira abantu ko abonye Mesiya, ko abonye uvugishwa n'Imana, arahindutse. Ico rero Yesu nico camuzanye, kurondera intama.
izivunitse akazishira ku bitugu, akazisindagiza mpaka zishikanye mu kiraro aho izindi ntama ziri. Mbega wewe niko ukora? Imana idufashe cane, Imana idufashe cane. Bene data, mu gusozera twagomba tuvuge kuri aba bantu bisanze base babo batamenyekana, base babo batazwi. Nagomba ndabaremeshe bene data, nguyu mugenzi wanyu Yohana, Mariko, ari batazira Yohana, batazira Mariko. Reka dukoreshe Mariko kuko ari ryo ryamenyekanye cyane. Uyu Mariko ntiyagira se, yarabajije nyina wiwe, nyereka mama, nyereka papa ma. Nyina wiwe aramubura. Ariko rero Mariko yabaye w'ikimazi, yabaye umukozi w'Imana w'ikimazi. Egome muri bijya nyene vyatawe, muri ivyo nyene mengo ntacyo bimaze. Yesu abihinguramwo ivy'ikimazi, abihinguramwo ivy'igiciro. Imana idufashe cane, ntusubire kwihebura. Rema nguyu mugenzi wanyu Mariko yabaye uw'ikimazi, niwe yanditse iki gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko canditswe na Mariko, kandi niwe citirirwa. Iki gitabo yacanditse nko mu mwaka wa 63 Yesu Kristo amaze kuvuka. Kugeza mw'ibi bihe vyacu coba kimaze nk'imyaka 1963. Izina Mariko risigura ngo uwiyeguriye Imana canke ngo uwakurikiye Yesu. Mwene data, nawe ndakwifuriza kwiyegurira Imana, ndakwifuriza gukurikira Yesu. Ntako atari yagize nawe yaragerageje, yemera basigarana impuzu nk'ikimenyetso cerekana ko yari yagerageje gukurikira Yesu. Nawe gerageza mwene data, mpema azogufasha ukurikire Yesu, umukorere kugeza igihe inzambi zovuga akatujana mwijuru. Nuko rero n'aya majambo y'Imana, niwumva abarundi bavuga ngo uwo ntazi se nzi nyina, bazoba bariko baravuga uyu Yohana, uyu Mariko yanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko hari hazwi nyina mugabo hatazwi ise. Nuko n'ayo majambo y'Imana twariko turaganirako. Mwese abakunzi badukurikirana kuri Sabanerwa TV, Imana ibahezagire cyane, muraba agaciro, muraba igiciro. Imana ibahezagire ku mwanya muduha wo kutwumviriza, kandi mukore subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire hose, mu bushayaringe hirya no hino mu magrupe no mu bagenzi, kugira ngo ubutumwa bwiza bushike hose. Imana ibahezagire, mwari kumwe na twebwe nyene Sabanerwa TV. Ciao 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 ciao.